Ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu OPDD vyaratanze itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 ifashanyo igizwe n'ibigopo vy'amata y'abana, ibikoresho vy'isuku vy'abana, isabuni zo kumesa, ivyamwa n'ibindi ku bakenyezi bibarutse biciye ku buhinga bwo kwa muganga bwo gusama imbanyi. Mu kwibaruka umwana yabonetse kuri ubwo buhinga mu gifaransa bwitwa fécondation in vitro, muganga yanonosoye ivyirondoka Gilbert Nibitanga yemeza ko ivyiza umukenyezi yasamye kuri ubwo buhinga aca kogwa. Nkuko mubizi n'abantu baba bararindira ikibondo imyaka myinshi. No kuvuga ko umuntu nk'urya twebwe nk'abaganga hageze kwibaruka nivyo arashobora kuvyara neza. Mugabo ujya mwana tumuretse ngavyare neza haba hariho birashobora gushika yuko umwana ashobora kuruha. Rero twe nk'abaganga ivyo tuza kubikura mu nzira tugaca umwana avuka biciye mu nzira zoroshe tubiciye muri césarienne kuko nico bita mu gifaransa grossesse précieuse. Banyi isamwe haciye biciye muri ubuhinga bwa fécondation in vitro nico kimwe n'imbanyi nk'izindi kuko iyo umwana ashitse mu nda akora cyo kimwe n'ubundi twakurikirana naco kimwe n'abandi amachographie akorwa namwe n'ibipimo bikorwa n'ibimwe nta gihushanye na kimwe cyari hagati y'imbanyi zisanzwe n'imbanyi zisanzwe biciye mu buhinga bwa fécondation in vitro. Imyaka twe turabo cyo mukenyeza gifise imbuto mukenyeza yubatse mu bice amategeko kandi akaba gifise imbuto amahirwe yo kurondoka. Hari ibipimo bikorwa, hari ibipimo bita AMH cyane ecography tukaraba imbuto zikirimo aho umukenyeza ashoboye kuronka tukabona yuko ashobora kuja mu rumbo ashobora kuvuga twakira tukabavura. Kenshi usanga twakira abakenyezi bari munsi y'imyaka 45. Uwo muhinga mu bijanye no kurondoka hakoreshejwe ubuhinga bwo kwa muganga bwo gusama imbanyi aravuga ryari bikenerwa ko hakoreshwa ubwo buhinga. Icambere umukenyezi aritura muganga tukabasuzuma tukababaza kahise kabo ingene vyageze kugira ntibaronke ikibondo. Icambere dukora turabatuma ibipimo vyo mu maraso kugira turabe nkabura mubiri ko zikwica nzagabanutse. Igikurikira turabatuma ecography kugira turabe ko igitereko kiriyo canke izo mbuto zirimo bafise amaovera ameze neza. Hanyuma igikurikira aho no ku ruhande rw'umukenyezi ku mugabo turarabe ko afise intanga. Igipimo bita spermogramme turatuma mu gihe umugabo afise intanga zirimo tushaka kumubwira ico gipimo. Hari n'abandi usanga badafise intanga abagabo ari igipimo twakorera bita PSA cyangwa TISA. Abagabo usanga babitango nta ntanga bafise mugo basanzwe bafise mu gihimba kirondoka cyane. Rero bajya abagabo usanga bavuga ngo nta ntanga bafise ngo kwihebura baza kwa muganga hari igipimo gikorwa umuntu agashobora kuraba ko zirimo hanyuma nabo nyine bagashobora kuvugwa bakoresha ubwo buhinga bwa fécondation in vitro. Ku bakenyezi gikurikira uwo mukenzi kugira vyare nuko abafise imiringoti irengana. Imiringoti itarengana ibikunda kashobora kwiba gusama imbanyi neza. Tuja twatuma igipimo kiraba imiringoti kirengana bita hysterosalpingography. Ico gipimo nico rero kitubwira tuti uyu mukenyezi tafite imiringoti itarengana nta bundi buhinga bushobora gukoreshwa atari fécondation in vitro. Akanamenyesha ibituma imbanyi nk'iyo ishobora gukoroka. Urabona koroka ikibondo hanini yabivana na embryo iba yabonetse qualité d'embryo. Ico kintu gikomeye cyane. Qualité d'embryo nayo bivana n'iki n'imbuto z'umugabo mbega zimeze gute. Mbega ayo magi y'umugore yo ameze gute. Bihuye bishobora kuzana icanga kimeze gute. Ico ni kintu gikomeye cyane. Rero ikintu cyitwa imyaka uko twayibona umukenyezi bamaze kurenza imyaka 35 qualité d'embryo iragabanuka. Cyo twamaze kukibona. Hanyuma canke y'umugabo anyuzoga cyane. Imbuto z'intanga z'usanga zitameze neza turabahimiriza n'ingera bafungura imbere ko tubavura. Hariho ivyo bemerewe gufungura n'ivyo batemerewe gufungura. Rero mu gihe umuntu yagerageje gukurikiza impanuro za muganga amahirwe araduga. Ngo hari n'abandi batugora kuko uburyo ni bushasha mu gihugu. Ukamubwira uti hebiki ivyo ni vya muganga. Ngo tukagerageza buke tukabumvisha. Rero tugerageje kuraba abakiri bato. Ngo turiko turavura afise imyaka ya iri munsi ya 35. Jengo bantange karorero abo duheruka kuvura muri session iheze nuko kuvuga yuko barabakenyezi 9 twagiriye transfer d'embryo hasanimwe bane baba barafite imyaka mike abi imyaka myinshi biragoye mukenzi twagira imyaka myinshi bigoye muri uwo mugwi barabakenyezi bashika 20 muri 20 hasanye batandatu
abandi zaravuyeyo abo zashoboye kubandanya bari 4 igituma zavuyeyo ni vyinshi imyaka zidambire nababwira canke imibereho y'umuntu canke ugasanga yarabuze amere kubandanya imiti ibyo byose birashoboka. Muganga yanonosoye ivyo kuvura abana Hélène Bukuru nawe agasigura ingene abana bibarutswe biciye muri ubwo buhinga ivyo babanza gukorerwa bakivuka. Abana bavutse muri ubwo buryo bwa fécondation in vitro abana nk'abandi n'abana bafise byose bakomeye nk'abandi bana bavuka mu buryo busanzwe. Gusa igihe bavutse mwumvise ko babyita grossesse précieuse n'uyo mwana bari précieux birakenerwa yavutse ko umuganga avura abana abahari kugira mwakire. Hanyuma birakenerwa aba bana baraciye hariya mu gisata c'abana bavuka batageze muri neonatologie. Birakenewe ko abo bana kubera ari abana nyine novuga nti n'abana badasanzwe umuryango wabo wararindiriye kuva kera, bikenewe ko tubakurikirana hariya nk'iminsi mikeyi kugira turabe ko atangorane bagira, kubera murazi ko umwana ari mu nda atabaho nk'uko abaho yavutse. Baragira ico bita adaptation à la vie extra-utérine, ingene bahema, umutima utera, ingene baba igihe bavuka. Birakenerwa ko tubakurikirana kugira duhe abo bana babo tubabahe bameze neza. Nk'aba baraciye muri ico gisata ca neonatologie iminsi, hanyuma tubonye bameze neza turababashikiriza. Umwana avuka akomeye iyo ashikana avuka hageze iyo afise amayinga 37. Aba rero bavutse ku mayinga 37 mugabo bivuye no ku myaka y'umugore na vyinshi iyo bafise inda hari aho bashobora kuvyara abana batageze aba prématuré. Ego nko muri barya bagiye hariho avyaye mu prématuré hama turamwakira hariya muri service ya neonatologie arakura twaragize Imana arakura. Aba bari bavutse hageze ngo batevyeyo bamaze hariho abamaze iminsi 3 hariho n'abandi bamaze ibinga birenga gatoya. Janine niyo nkuru umukenyezi yaronse ikibondo hakoreshejwe ubwo buhinga aravuga ingorane zimwe yahuye nazo. Tukironka twagiye kwivuza bituriye ibitaro kugira neza byo mu Kibimba dukoresheje bya fécondation in vitro. Batanguye kwivuza batucubaka ariko ntivyakunda ko uwo mugambi utari bwashike aha mu gihugu c'Uburundi. Muri 2023 niho uwo mugambi wa fécondation in vitro watangura kuri polyclinique mugira neza. Turitura muganga Gilbert Bitanga arabidufashamwo batanguye uwo mugambi wa fécondation polyclinique mugira neza mu Kibimba nako turadugaye, ariko ico gihe 2023 ntivyakunda turasubira bwa kabiri kuri turu igira kabiri 2024 niho twaronka ikibondo nyuma y'imyaka 17. Uyu munsi turakwiza imyaka 17. Kuri turashimira Imana yo mwijuru yabidufashije dukoze uko ubwacu twabona ko bitokunda, ariko Imana ikoresheje abaganga gakoresha umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akazana kujya mugambi n'ivya fertilité muri polyclinique mugira neza. Imana iradutera iteka natwe turatonze ikibondo mu bihe bitari vyoroshe bigoye. Byose turabishimira Imana na mama mugira neza. Imana imuhezagire n'abaganga babidufashijemo Imana ibahezagire, kuko twari twamaze kwihebura tubona ko bitagikunda mugabo Imana ibaciyemo bakazana uwo mugambi Imana ikabijamo tunako turafite ikibondo. Biragoye nyene kuko bitwara uburyo bwinshi, ariko kuko abari umuntu adakora arondera twaragerageza uko bishoboye ukagira ideni ukagira gute imiryango igafasha yego ukagira kivuza.
turafite icyo twosaba kuko biragoye si benshi bikundira bivanye n'ubwo buryo nyene muga twasaba leta ko uyu mugambi wa fertilité nawo wowushira mu migambi ya leta nk'uko bafasha ibindi bisata nko kujya kwa malaria, kwa sida, kw'igituntu, kw'imibembe, nayo ibi vya fertilité y'ingwara y'ubugumba navyo bakabishira mu migambi ya leta kugira ngo abenegihugu bose boroherwe bose byokundira ko bijamo bivanye n'uburyo bitwara. Hari n'uwundi muvyeyi asaba ko abavyeyi bibungenga biciye kuri ubwo buhinga bwo gusama imbanyi bwo kwa muganga bokoroherezwa. Ubwa mbere nshimire Imana iyo yakoze ibishoboka byose igacisha muri fondation umugira neza ibicishije kuri umuvyeyi mama Burundi kugira ngo ashobore kwiyumvira abavyeyi bipfuza ikibondo ariko ugasanga biragoranye. Twebwe turi n'akanyamuneza kenshi ku mutima ntitworonka n'ingene twobivuga kuva biba n'ubu turacari mu kanyamuneza ka Pasika tubana dukengurukira Imana yo yakoze ivyiza ikabicisha kuri uyu muvyeyi wacu. Rero nico gituma turi ngaha ni kugira tugaragaza akanyamuneza ntitworonka byinshi twovuga ariko ni nk'igisabo dusaba umuvyeyi abandanye akora ivy'umukama nyene yamucishije ko kuri izo ngabirano kugira ngo n'iyindi miryango ishobore kuronka ikibondo. Ngaha mu Burundi ni benshi turabazi abandi turabumva bavyipfuza ariko hariho n'abandi usanga badafise uburyo bukwiye kugira ngo bashobore kwivuza canke bashobore kuja kuri uwo mugambi. Rero ni nk'igisabo kw'Imana yamuhaye uwo mutima nabo rero badafise uburyo bukwiye babandanye babibuka haba igihugu kigashiraho umugambi nk'uyu ujejwe gufasha ingo nk'izi zatevye kuronka ikibondo bakabishira mu mugambi wa leta nk'uko hariyo n'indi migambi haba kuvuza abana ku buntu abavyeyi bibaruka ku buntu haba izindi ngwara zitandukanye umugambi wa imigambi ya leta ifasha n'igisabo dusabye. Rero ibisigaye twebwe turakengurutse nakanyamuneza gusa ntituronka nico twovuga yaba dufise byinshi ngira tworonka natwe ico dufashisha n'abandi tugaterera natwebwe nyene nk'abagiriwe ayo mahigwe umwe wese ico ashoboye nk'umurundi natwebwe tuzobandanya tugerageza kwegeranya utwo dushoboye kugira ngo n'abandi bafite izo ngorane batishoboye bashobore kuronka ayo mahigwe yo kuronka ikibondo. Twari tumaze imyaka 12 n'amezi 8 turindiriye ikibondo ariko rero raba ingene Imana igira neza irabikoze. Rero turaremesheje n'abandi bumve bareme ko Imana iri ngaho kugira ngo itunganirize abana bayo nta numwe nta gicumuro uba wacumuye ariko kubera nyene umutima umuvyeyi yatweretse kandi abandanya yerekana abandi Imana ibandanye umuhezagira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha nawe arafise icashikiriza kuri ico gisabo. Nagira ndamwishure kuri ico gisabo asavye yavuze ati nawe nyene yaba yarafise ibikwiye burya nta muntu agira ibintu bikwiye ibikwiye n'umutima wo gufasha n'urukundo rwo gufasha. Ico ndamwemereye nuko tugiye gushiraho agakesi hajya kuri polyclinique mugira neza kanditseko IVF kugira umuntu wese afise umutima wo gufasha agende ashiramwo kuko n'ijambo ry'Imana ivuga ngo ico utangishije n'ukuryo ibafa ntikibumenye kugira nawe nyene
jane y'uwo mutima wiwe wose w'urukundo arazi aho bari kumwe arazi ibibazo bafise kubera natwe murazi ko dukoresha abaganga b'abanyamahanga ndetse nabo ngaha kandi murazi n'ibikoresho hajyanye birakenera entretien nka twege nka Polyclinique Mugiraneza twobigira ku buntu kugira ngo n'abandi bazoronke ikibafasha. Urazi ko hakenerwa vyinshi mwarabonye ko naho mwakirirwa haraga ariko haga umutima. Ndashimira cyane n'abahitura bose kuntu bagira umutima w'urukundo bakabana mu bumwe n'urukundo nyene kandi uko hangana kose bakagukirwa. Nico gituma yumvuga nti ico ndabemereye nuko tugiye kugira agakese dushira hajyanye nk'agakese social umuntu wese yumva ko afise umutima w'impuhwe agenda ashiramo hanyuma hageze ko bakira abandi tugaca service kakugurura na directeur wa Polyclinique Mugiraneza na DAFE na coordinateur wa fondation hama mahera agacaja nko kuri konte yitiriwe ico gikorwa yo cuba su konte ya Polyclinique Mugiraneza social nibaza ko aho onyata muntu numwe yobikubita ubuhiri nkuko babivuga kuko umugambi n'umugambi tutabeshanya wangoye cyane kugira tuwushikeko aho waca hose wawutera ubuhiri bakawirukana mugo umugambi w'Imana ntuhagarara. Hariho abantu benshi bawugwanije ariko Imana yabikoze tafise ikibondo turashima kandi ndashimira cyane na Dr Tade secrétaire exécutif wa OPDD yari umushikiranganje w'amagara y'abantu nawe nyene yaradufashije cyane aragira ingufu kugira ngo umugambi ushike aho geze kandi sinoke no gushimira na Dr Sylvia ari umushikiranganje nawe nyene ndazi ko hari ingwano zitoroshe urugamba bagwanye kugira ngo umugambi ushike kwihangiro abaza kubabona hafi Dr bari ngaha Jiribere bose bavuga ko ndabashimira kandi namwe murabashimira ndabizi kwizina rero ry'abarundi bariko bagirirwa amahirwe sinoka gushimira umwe wese ico yakoze kugira umugambi ushike aho ugeze. Ndashimira n'umu embryologiste Vena baragize umwete mubwira benshi baragenda kwiga aho gasanga ntibabigize byabo kwiga nyene kwiga cyangwa gukora umwuga mugabo bakora umwuga uvuye ku mutima. Rero turashimira Imana niyo yabikoze muri bake kandi Imana ibandanye yuhira yakoze ivya mbere n'ibindi irabikora. Ukwibungenga hakoreshejwe ubuhinga bwo kwa muganga bwo gusama imbanyi fecondation in vitro bwemerewe ku bakenyezi bubatse biciye mu mategeko. Ubuhinga bwatangujwe mu Burundi mu mwaka wa 2023 abakenyezi baba bijana baramaze gukurikiranwa n'ibitaro Polyclinique Mugiraneza byo mu Kibimba nabo bakaba bava mu mihinga itandukanye yo mu Burundi no mu bihugu bindi byo muri Afrika.